L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Et je vous ai dit qu'il passera à une phase violente. Cet impérialisme, c'est lui qui a organisé des débarquements dans certains pays que nous connaissons. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a armé ceux qui, en Afrique du Sud, tuent nos frères. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a assassiné les Lumumba, les Cabral, les Kwame Nkrumah. Kiretse abantu batagira umutima hari numwe atifuza mahoro mbega hari numwe yoba cifuza injyane muri iki gihugu ayo mahoro mwifuza ayo mahoro munyotewe ndabaramukije mwese ndabipfuje intango zo kwezi kwa gitugutu ariko mwari muzi ko kuno kwezi burya kudasanzwe abantu benshi bakubona nk'andi mezi yo mu mwaka ari mu kirangamisi dukoresha ariko mu mateka y'u Burundi Afrika n'isi yose uku kwezi kwabaye irimbi ry'incungu zatwitangiye ni ukwezi kwazimanganije indoto z'abaharaniye impinduka mu bwigenge bwa Afrika murabizi harimo Rwagasore yazimanganye ku igenekerezo rya 13 Ndadaye azimangana ku igenekerezo rya 21 Sankara ku 15 Che Guevara ku itariki 9 Gaddafi kuri 20 Rakidube ku 18 aba bose batabarutse muri kuno kwezi kwa gitugutu ni nkaho kuno kwezi gufise isano n'iherezo ry'abaharaniye ubwigenge n'iterambere rya Afrika ese kugira izi ntwari zose zigandaguwe mu kwezi kwa gitugutu nisanganya canke kuno kwezi gufise ibanga amateka adashaka kuduhishurira reka dutangure kuno kwezi mu gufungura igitabo cirabura kirimo intwari zose zitangiye Afrika uraza kugwa mu gahundwe usanze nka bose bagandaguye muri kuno kwezi kwa gitugutu ico twemereye igihugu ntituzoruhuka tutakigishikirije ndashimiye cyane ububirigi bwatureze turazi neza ko umuzigo bwahora byikoreye mu gutwara iki gihugu bugiye kuwutereka ku mutwe wacu turazi ico twemeye kandi tuzogikora reka duhere ku muganwa Rudoviko Rwagasore iyi ni incungu intwari yaharaniye ukwikukira ku Burundi iki gihugu ciza kiri mu mutima wa Afrika cacuzwe bufuni na buhoro kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 896 mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 950 umuganwa Rudoviko Rwagasore umuhungu wa Mwambutsa yashinze umugambwe w'abadasigana Iprona umugambwe wategerezwa kwirukana abazungu abarundi bakikukira gusa abazungu ntibashaka kuva mu Burundi Rwagasore baramugwanije gushika naho bamupangira kumwica maze ikiciyumviro kigayitse gishigwa mu ngiro n'umubiri gikajorogisi afise inkomoko mu gihugu c'Ubugiriki kwigenekerezo rya 13 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 961 uku kwezi kwa gitugutu sinzi cy'abarundi twagukoreye kubera ko kwaduhe ku incuro zibiri Melchior Ndadaye yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abarundi biciye muri demokrasi abarundi bamubona mu cizere c'amahoro no gusubiza hamwe nyuma y'imyaka 30 hari injyane zifatiye ku moko n'uturere byakurikiye igandagurwa rya Rwagasore iri tara ryari rije kumurikira Burundi ryazinye mu ijoro rya 20 gitugutu aho Ndadaye Melchior yagandagurwa agashinyaguro abikorerwa n'abari bajeje kumurindira umutekano n'ubu turacari mu ngaruka z'iki cemezo kigayitse cashitswe mu bikorwa mu ijoro rya 20 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993 Thomas Isidore Sankara perezida w'abakene n'abababaye nkuko bakunda kumwita Sankara yashaka gutabara Afrika mu kuhigizaho ubwigenge nyakuri butari mu majambo gusa ahubwo buri mu bikorwa biboneka mu gihugu ciwe yashizeho imigambi ikomeye harimo kwigenga mu biribwa guteza imbere abagore
no kurwanya ibiturire. Yahanura ibindi bihugu vya Afrika uhakana bivuye inyuma ideni bishuzwa n'ibindi bihugu by'abanyaburaya na Amerika. Atama bibadukoreye asumba ya mafaranga ariko baratwishuza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1987 ukwezi kw'icumi kwarageze kuri iyi nshuro kwaje gutumbereye Thomas Isidore Sankara kubera ko kugenekezo ya 15 yararashwe igihe ari kagirisha inama ari kumwe n'abaministre n'abandi bategetsi b'igihugu. Amatohoza yaje kwerekana ko vyakozwe n'inshuti yiwe Blaise Compaoré. Inshuti basangiye amagorwa basangira byose ariko ahitamo kumuzimanganya maze abatwaye irindi tara ryari rije kumurikira Burkina Faso na Afrika muri rusangi. Ukwezi kwa gitugutu kwadutwaye indi ntwari Samora Machel. Uyu yabaye president wa mbere wa Mozambique yamenyekanye cyane mu ruhara yagize mu kurwanya apartheid mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Uwo nawe nyene yatabarutse mu kwezi kwa gitugutu igenekereza rya 19 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1986. Indege yiwe yaguye hafi y'umupaka w'igihugu ciwe na Afrika y'Epfo. Amatoza aje kwerekana ko urupfu rwiwe rutabaye isanganya ahubwo yishwe n'iperereza ry'igihugu ca Afrika y'Epfo bamuziza kurwanya ivangura ryari rifatiye ku rukoba bise apartheid. Uwazize apartheid si Samora Machel gusa, hariho na Lucky Dube, umuprofete yigisha bicishije mu ndirimbo ziwe zari mu mudiho wa reggae. Lucky Dube byari byishimo bya Afrika ariko byose byagiye kurangizwa isasu rimwe gusa ryavuye mu mbunda y'umwansi wa Afrika. Iri sasu ryavuze ku munsi wa 18 gitugutu n'uru riracumvikana mu mutwe w'abanyafrika na cyane cyane abakunze b'amahoro n'ubwigenge ku banyafrika. Ariko yamara mw'abantu mwe je mugerageze kuntahuza uko kwezi kwa gitugutu twagukoreye iki? Kuko saba bonyene mpejeje kuvuga bagandaguye muri kuno kwezi mu mwaka wa 2011 kwa kwezi kw'inkumbi kwarongeye kuragera maze kwigenekerezo rya 200 kurutwara yindi ntwari Muammar Gaddafi. Uyu yarota Afrika iteye imbere, Afrika ifise igisirikare kimwe, Afrika ifise banki imwe ikagira n'ifaranga rimwe. Uyu niyumva ukuntu Afrika ikomeza guhatirwa gukoresha $dollar ry'abanyamerika cyane France CFA. Iyi CFA yo biranatangaje cyane. Yubaza ifaranga ukoresha ukaritangira n'amakori kubera ko nyine tarigi wawe. Ibi byababaza Gaddafi maze ashaka kubisezerera kuko yabona ko ari kimwe mu bituma Afrika idatera imbere. Ibihugu bihurikiye mu muryango wa OTAN byaramwivuganye maze cizera Afrika yari mufise ko kibagiheranye n'uwo munsi wa 20 gitugutu uwo mwaka nyene. Ukwezi kw'icumi ni kwahekuye Afrika gusa. Burya no ku yindi migabane kwirahiye intwari zitari nke harimo Ernest Che Guevara. Uyu nubwo arafise inkomoko muri Amerika y'Epfo yipfuza kubohora isi yose yanka karengane agaharanira ukuri n'ubwigenge. Yafashije ibihugu byinshi uhereye kuri Cuba, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Bolivia aho yaje gufatirwa ku matariki ya 8 gitugutu maze aza kwicwa bukeye ku mategeko ya CIA muri Amerika. Izi ntwari zose zishwe mu kwezi kw'icumi mu Kirundi twita gitugutu. Ushobora kubibona nk'ibisanzwe ariko je wese ko ndabibona. Kubera iki ugerageje guteza imbere Afrika agambanirwa muri kuno kwezi kwa gitugutu? Rwagasore, Ndadaye, Sankara, Che Guevara, Gaddafi, Samora Machel bose bagandaguye muri gitugutu kandi bari bafise ivyiyumviro byashobora guhindura Afrika ndetse n'isi muri rusangi. Izi ntwari zacu zahisemo gutanga ubuzima bwabo kugira Afrika ibohoke, kugira Afrika itere imbere. Uku kwezi kwa gitugutu
si ukwezi nk'andi mezi yose, ni ukwezi kwahinduye amateka ya politiki ya Afrika, ni ukwezi kwaduhekuye kudusiga mu marira n'umuzimagiza watewe n'izimangana ry'aya matara yaraje kwakiriza Afrika. Muri kuno kwezi ni abansi ba Afrika bakorana bagafata ingingo yo gukura mu nzira abababereye intambamyi, ndavuga intwari ziba zigomba guteza imbere Afrika. Uku ni ukwezi abansi ba Afrika bakoresha mu gucecekesha abipfuza impinduka kuri uyu mugabane mwiza wa Afrika. Ese mu by'ukuri iryo bari sanganya ko bose bicwa mu kwicumi, cyane n'umugambi wapanzwe kuva kera baba bushire mu bikorwa iyo kuno kwezi gushitse? Ese wowe uvyumva gute? Nyandikira muri commentaire, kandi ndagushimiye kuba wabanye nanje muri iyi video. Nimba bavutse mu kwezi kw'icumi naho mwipfurije kugira isabukuru nziza. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück.